Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Imbere y'abashingamateka hashikirizwa icegeranyo cawo co mu mwaka w'ibihumbi 2022 ku bijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH uremeza uburyo budashemeye abanyororo bafungiwemwo mu busho butandukanye mu Burundi, naho umugambi wa leta utegekanya kugabanya ubwinshi bw'abanyororo mu mabohero watanguye. None hokugwa iki kugira ngo ico kibazo c'ubwinshi bw'abanyororo gitorega umuti urama? Inyishu ni muri kino kiganiro kw'isoko, mukagishikirizwa na Vyagahungu. Kaze. Uburyo bubi abanyororo bapfungiwemwo no gufungwa atacaha kigaragara ni bimwe mu mabi abanyororo babayemwo mu Burundi, nkuko vyemezwa n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH. Sixto Binyini Muraba arongoye umugwi w'igihugu ujejwe ivy'agateka kazina muntu CNDH. Hamwe usanga ari hato cane ugereranije n'igitigiri c'abafungiwemwo, ahandi naho haba abafunzwe benshi mu busho bwo mu makomine biturutse ukubura uburyo bwo kubunguruza mu makomisariya y'intara. Hari naho abafunzwe bidoga ko bashobora kumara umunsi wose badashizwe hanze ngo bace ku kazuba. Utuzu twa sugumwe tumeze nabi kandi turagoye no gushikira. Mbere hari n'ibituro vy'abapolisi bitagira ahabereye gufungira abanyororo bagize amakosa. Ku bafungwa 96 twasanze hari 25 batanditswe ku munsi mu gitabo c'abanyororo. 71 nabo ntitwabonye ico bagirizwa kugira bashigwe mu gasho. Umugwi CNDH wasanze hari abana batarashikana imyaka yo gufungwa bamara iminsi myinshi umopeje canke parake itarabarekura, bikaba binyuranywe n'iyubahirizwa ry'ingingo y'amajana 287 y'igitabo c'amategeko y'itohoza n'iburanishwa ry'imanza z'ivyaha. Hari abazira akarenganyo yamara bari mu mpimba, hari n'abandi bafungwa bahoga ubusa yamara ntibavugirwe, yamara ico ni kimwe. Mw'ishirahamwe Rukristu gishinze kugwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu ACAT Burundi babona ko ari intambwe kubona uwurongoye umugwi wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi yemera imbere y'inama nshingamateka amabi akorerwa abafungwa. Umushingwamanza Jean-Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata c'amategeko mw'ishirahamwe ACAT Burundi asaba abarongoye uwo mugwi kurengutsa abagirizwa ivyo vyaha bakisigura, binaniranye bakitura sentare ibijejwe. Twaranezerejwe no kumva yaragarutse cyane ku kibazo c'abanyororo bafunzwe ata amategeko akurikijwe, cyane aba banyororo baba barahejeje iminyororo yabo bakabandanya bapfungwa, abanyororo baba barejejwe kandi amategeko barekurira ko baca basohoka naho umushikirizamanza yokunguruza, ariko ivyo vyose bakabirenga ko bakabandanya bapfunga. Ego yarabavugiye aravuga n'ivyo bakoze, bamwe bakarekugwa, ariko nkuko yabivuze haribo abatari bake n'ubu bakivundiye mu mabohero kandi bategerezwa kuba bidegemvya. Ico rero twebwe twosaba nuko atogeza kuri ico co kubivuga gusa, ariko yotera n'indi ntambwe mu kwerekana abakora ivyo bintu, bakabavuga amazina bakabamenya. Mbega iyo umunyororo yari yarekuwe n'ubutungane akabandanya apfunzwe, ivyo vyobazwa nde? Ivyo bibazwa umukuru w'ibohero, kuko niwe aba afise uwo muntu kandi amutezwa kumupfunga ari uko hari umutahe umupfunze. Mu gihe rero umuntu yahejeje umunyororo wiwe nta mutahe uba ukihari, ico ubutwara ibohero atezwa gukora no kumurekura. Mu gihe rero atamurekuye abakoze amakosa, aho rero umugwi CNDH niho woca ukorera.
nabo bakora ayo makosa bakabahamagara bakababaza igituma bariko barabikora bakababwira ivyo botezwa gukora kugira ngo agateka kazina muntu akubahirizwe batabikoze nabo nyene bakabashengezwa imbere y'ubutungane nk'uko amategeko aha uwo mugwi ubwo bubasha bwo kubashengeza. Kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ubushikiranganji bw'ubutungane bukaba bwaratanguje isikiza ryo kurekura abanyororo bafungiwe ivyaha bito bito nk'uko tubisanga mu itangazo ryo kuwa 13/0 ryatewe ku mukono na Domine Banyankimbona. Umushikiranganji w'ubutungane aributsa abashikiriza amanza n'abapolisi bo mu gisata c'inyamiramabi yuko gufunga umuntu vyoba ingingo ya nyuma ifatwa. Ni na hano duce dusozerera ikiganiro ku isoko cuno munsi mwariko mugishikirizwa na jewe Pierre Gahungu. Naho ubutaha. Cari ikiganiro ku isoko.